kubiza akano karirimbo ka Madiba Tha Classic ni sawa tu nkuko tutunge tubivuga ni indirimbo yasohotse itariki 17 ukwezi k'umunani umwaka 2024 ni indirimbo ikaba igezwe cyangwa bamaze kwikurikirana ni 47282 views ana iko ni indirimbo ikiraduga neza cyane ni Madiba Tha Classic inyuma yo kuzanga anyimganira Ingabirano Yanje arasuye kandi kugaruka for the second time azayeli hari anyenana urona iko ni Madiba Tha Classic amekuja amependeza sana kabisa wala komeze neza yambaye nk'umunyamerika wa kera niko yawe yambaye nk'umuasha from New York wallahi from Chicago yake wake sidino amatwa nsumira ngo ni command urazi kintu nkunda aba artist artist agerageza gukwereka ko ari artist nyene nkabijya je ndavyambaye ndi umujournalist tutavuga ati man wewe wavangiwe wewe wahushije inzira wahushije intumbero ariko unaona ari Madiba Tha Classic pale kwenye ewana vitu ya rouge pale tia marori tia mabage tia masheneti tia Madiba Tha Classic ariko azayeli ari kintu James yose namambira aba artiste ujya anye ikuntu wambara ari gihe bidefinise icuri exactement nubundi kubera yuko umu artist nivyo hariho uko yambara bivanye nahagiye ariko akenshi naho yo kwambara costume agerageza nyine gushira mu kakantu ka kuko nyine utegerezwa kukabonamo kubera yuko niyo identité bafise kubera yuko nka Madiba dufata nk'akarorero yambaye impuzu zisanzwe I mean nyine zitarimwo wo mwitiranya urumva kandi artist agerageza uko ashoboye kose kugira ngo attention yawe ayikurure ayikwege byumvikana neza yuko nimba yambaye nk'umu artist ari muri identité yiwe Madiba Tha Classic hariya anye n'abantu bakorana hariya anye staff yo bavuga ati twebwe nituregeza bro ni Madiba Tha Classic amaze gushika mu bw'Isemizire FM kiganiro Ingabirano Yanje for the second time ariko kandi ni Madiba Tha Classic afise indirimbo nyinshi cyane ku rubuga rwa YouTube afise indirimbo yitwa Later afise indirimbo yitwa Mail cyangwa Mal babarige nugisomye naho wize munangi afise indirimbo yitwa Yamunene afise indirimbo yitwa Uyu Munsi afise indirimbo yitwa Iragi rya dawe afise indirimbo yitwa Wayo ewana ari kumwe na Dolphin Dankala afise indirimbo yitwa Tuzojana hariya anye afise indirimbo yitwa Dona afise indirimbo yitwa Perfect afise indirimbo yitwa Virus afise indirimbo yitwa System afise indirimbo yitwa Miss You Mom cyangwa Miss You Mama kano karirimbo avangagize akapela afise indirimbo yitwa Paradise maze ikiringo cy'imyaka indwi iyo ndirimbo isohotse afise indirimbo yitwa She Says Yes Madiba Tha Classic garutse ku indirimbo yitwa ni sawa tubona yuko twegarutse ko na azayene bakora dukurikirana mu kiganiro Ingabirano Yanje tuvuga ati mbega ni kubera iki indirimbo itangura ifise ibiro by'amafilme yaba mu ntango no mu mpera ariko ni Madiba Tha Classic ari ngakuru no musi yatubwire mbega script izagenze gute idea yavuye hehe indirimbo idea yavuye ni feedback zimeze gute ni Madiba adusubira kantumwakira for the second time in the VVIP radio station for the second time in the big house in our town for the second time muri radio climatize mambo vipi Madiba fresh mko poa tuko salama fresh swahili kinapanda oya byose ni sawa tu ya ikirundi giswahili cyongereza anything you want mbedu torishahi turatora icyongereza tuvange wake turi muri East Africa Madiba reka twakire mbwa misemirizi ireba FM kijambere uje muri kino kiganiro ariko kandi turasuye kandi kukwakira ngaha anye hamaze kuba muhira turakwakiriye kandi ku yindi curo mu bwa misemirizi ireba FM kiganiro Ingabirano Yanje urakoze cyane ngirwa ko ndamutse bariko baratwumviriza na team yose nga ya Yari FM ya Tha Classic boy Yari knowing that places
not over till it's over. We run this. nta kintu na kimwe numvise subiramwo tonton nta kintu na kimwe numvise Boy Classic United place. It's not over till it's over. You already know we run this. Yeah. numvise the boy classic Jeno said we run this. nta kintu na kimwe ariko kandi azaye ni Madiba ni umuririmbyi akunze gutanga amapoze manini hagati mbere ko akurikiza igikorwa n'ikindi ambega byo biva kuki Madiba n'uburyo Madiba ani support itakwiye Madiba abari mu bindi bintu vyerekeye arana umuntu arondera amahera mu buryo bugiye butandukanye ariko kandi ni Madiba za kubitubwira ni igituma haca mu mwanya munini hagati bwira asore ikindi igikorwa Madiba reka dutangurire ngaho nyene ni kubera iki Madiba igihe cyose yo agira kuri ikindi gikorwa haca mu mwanya hagati umwanya utari muto kandi mu bisanzwe je novuga ubwa mbere byavana nuko nari nkiri ku ishuri but right now iyi pose nahoramo byavuye ku bintu nagenda ahura navyo intambamyi z'ubuzima nko kubura umuvyeyi papa asanzwe amvyara ibyo biri mu bintu byatumye ngira pose nini ariko muri ico gihe nibisigura ko nahora mu bikorwa nkora but depending on the circumstances of life byabaye ngombwa ko nipanga kuko nari mvuye mu buzima nka Madiba nari mfise ubuzima nsanzwe mbayemo ndi kumwe na papa amaze kwitaba Imana biba ngombwa ko niyadapta mu bundi buzima kuko hajya kubura umuvyeyi si ikintu coroshe ariko twariyakiriye ubu ni sawa abiko badukira amashuri kwibaza ati mbega Madiba ko ikagarutse cyane kuri papa wiwe papa Madiba n'umuziki wa Madiba bifitaniye sana papa ari mu bantu bamfashije cyane je kuva nangura music na mu manager ndagira na management nimwe ndasainingamo bisigura ko izina je na nubatse nka Madiba naryubatse ndi jenyene nka Madiba ku giti ciwanje ata muririmbye amaye collabo ataki Madiba Tha Classic kuko nimba byarashitse mukamenya Madiba ni uvuga ngo ni indirimbo kanaka yatumye mumenya Madiba kubera yakoranye na naka canke kubera yari muri management kanaka zari nguvu ziwanje bishobora kuba byerekana ko umu artist aronse support ikwiye yoshika handi hantu but sinaronse iyo chance yo kuronka management kandi na muhari ndabifitiye kuko ndi umukozi ndemera ko nkora but depending on the time I think it's destiny me working by myself it's destiny so narabyakiriye biba ngombwa ko nsubira gukora ariko nakoze low key kugira ngaruke neza mu mahoro yiwanje kuko sinari kugaruka ata mahoro mfise je kwanza muri jewe so I had to like look for my inner peace ndondera uburyo nuza kwanza jewe ndavyakire neza kuko byaramfasha igihe kinini kugira nakire ubuzima nsanzwe mbayemo imbere yuko tugaruka kuri management wagarutse kintu cha management ariko numvumenga ari akandi kabazo sorry ndashaka kujya murafate nk'ubaraje murakubwiye ati describe yourself Madiba ari kumwe na papa wiwe n'unye Madiba atari kumwe na papa wiwe ivuge Madiba nko mu kitatu ari kumwe na papa wiwe na Madiba wubu atari kumwe n'umuvyeyi wiwe papa wiwe dusanzwe tuzi yuko ari nawe yamufasha muri utunaturiya kugira dushobore kubona Madiba ariko asora igikorwa mu bisanzwe Madiba na Madi music is two things that are different there are two people who are different right now novuga ko Madiba yarakuze sinyiri wa wundi ubuzima bwarahindutse sinyiba muri bwa buzima nziko nza kurondera gusa for me and myself and my career ubu ndafise mama mfise mutoyi wanje abo bose ndabaraba nije ndi imfura ku batabizi y'umuhungu so kuri jewe ubuzima deja ngaho buba bwaramaze guhinduka kera ubu muziki nk'ubu nje ngaha muri studio papa nibisigura ko yari manager ariko yakora hall iruta n'umu manager kuko yaramba hafi nta kintu kiba kiryoshe nk'umuvyeyi wawe kukuba hafi ndibaza muri industry yose kugeza n'ubu muri uwo musegonda nta muvyeyi yari supporting umwana wiwe nkaje nk'ivyo papa je yankorera nibisigura ko umuvyeyi ngo ategerezwa kukwinvestisa ko no ariko presence yiwe ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu togura ni ikintu tomumvisha
atari we wenyene avyifuza kubikora. So kuri jewe it was a blessing. I enjoyed that moment. Yari umwanya utazogaruka but nubu ndacabikeneye ariko maybe nzobikorera abana banje nabo nyene bumve mugabo bariko baratwumviriza. If we are doing music, umuziki si w'abavayo, umuziki si w'abantu badafise objectif. Umuziki n'akazi, umuziki ni business. Umwana wawe urashobora kubona uti muri ibi na biriya biranse ariko he has talent in music, uzomusupporting. Igikuru nukujana nawe mu kumwumvira ivyo we ashaka no kumugida wowe ivyo ushaka ko akora. Yani like to be a supervisor in his talent and his career. Ivyo bizomufasha. Andashaka kumenya Madiba ariko ubona papa we mu muziki bari babanye gute? Madiba ari kumwe n'umuvyeyi wiwe nk'umuvyeyi bari bafitaniye ubuhe bucuti ye relation. Hagashaka kumenya papa Madiba ariko akora na Madiba nk'umusani na papa Madiba ariko arajwa mahole yiwe nk'umudadi. Papa je yaragerageza kumviriza like the way I'm doing my thing, the way the lyrics sounds, melodies. Yarashaka kumbwira point for indirimbo nk'umuvyeyi. Yari umuntu nyene ari hafi nk'umwana jewe nka papa, yari umugenzi kwanza, yari umujama mu bisanzwe twabana nk'umujama nundi ariko hageze ku bintu by'umuvyeyi urumva nyene umuvyeyi abafise amategeko yiwe. Na blague kumuzanira mu rugo urazi abasani tuzwi cyane n'abantu benshi ntibashobora gukorera party buhiri wiwe cyangwa ibintu nk'ivyo burinzi ifise amategeko ariko ku bindi bintu vraiment yari simple. Byinshi cyane twaravyumvikana ko cyane. Ni Madiba afise novuga ati ishimwe rinini ku muvyeyi wiwe atakiriho ariko kandi turabona indirimbo Miss You Mama. Kubera tubona indirimbo Miss You Daddy kandi papa wawe afise ikintu yatereye muri kariya yawe. Okay, Miss You Mama, that's another story. But hari yindi yitwa Iragirya dawe. Ni indirimbo ugerageje kumviriza ifise deep lyrics, ifise inyandiko zikomeye cyane zishobora gutuma umuntu atahura condition y'umuntu yabuze umuvyeyi cyane iyo umuntu yabuze umuntu wiwe akunda. Ni indirimbo ivuga ku bintu nagiye ndahura navyo uko ugenda urabona abantu uko ubuzima bugenda burahinduka, ibihe bigahindagurika bituma n'umuntu ugenda uhindura ubwenge, uhindura mindset zawe, uhinduka ukubaho kwawe. So ivyo byose biri mu bintu nashize muri iyi ndirimbo. Umuntu agiye akayumviriza, ndibaza nta muntu atoyumviriza umunota umwe ngo areke ngo no apana gusakurira. Ni indirimbo ishobora kuba inspiration nini cyane kuri wowe uri kurayumviriza. Ni indirimbo gusa nzi naho wowe uri umuntu ameze gute utegerezwa kugira ikigwa ukuyemo. Madiba mbere ko tubandanya numva umengo duhaga aga parti préféré kiyo ndirimbo Iragirya dawe akantu gatoya gusa imbere ko tubandanya. Ico je novuga bogenda ngaho kuri YouTube that's the only thing that I can say. Turashaka gufeelinga turi kumwe na face to face. Ijya ni poem en même temps indirimbo. Ego gira ahantu basi wumva yuko ndaza akantu gatoyi nyene. Madiba ndatsubishoboye. Oya si kuvuga je ndabarungitse kuri YouTube. Most of them they want to hear it. Ndabahonjeje benshi bashaka. Urazi gituma Madiba ndakubwiye gutyo nashaka ndabe ukuntu kuraririmba ama reactions za kugira ukuntu za kwifeelinga ndakunda. Ushaka ndire oya umuntu niyo kwigirisha ahubwo there are some things we can like move on and then bigatuma tugira za emotional feelings depending on the way the inspiration was more than true. Urumva so nanje ndi umuntu asanzwe afise like deep emotional things, you know. Simba ngene kuja hariya cyane. Madiba inyuma yo kubura umuvyeyi Madiba arafashe pause
kandi poza abakunzi b'umuziki wawe barashoboye kuyikagura aho bamwe bavuze ati mbe Madiba agiye guhema umuziki mbe Madiba bimeze gute ariko Madiba aragarutse inyuma yo kubura umuvyeyi wiwe muri irya misi ya mbere Madiba aragarutse muri studio Madiba aragarutse gusohora indirimbo wari mu bihe n'ibihe bintu vyakugora wari umeze gute muri kijya gihe ugarutse utari kumwe na papa wawe indirimbo ya nyuma kwanza nakoze yitwa uyu munsi ariko iyo ndirimbo nari narayikoze kera mugabo hari kuko hatangiye gukogwa wayo hacakogwa uyu munsi mugabo kwanza hatangiye gukogwa uyu munsi haca na wayo hacasohoka wayo uyu munsi kiza après rero nari gusohora uyu munsi hari hasigaye nk'indwi zibiri ndavyibuka kugira ngo tournage clip rero papa izo ndwi zibiri ziragera cha turapanga ko indirimbo nzoyishutinga Monday ya kuko ahantu twari twasavye location bari batubwiye kubera ibintu vy'ama autorisation na sécurité bari batubwiye tuzojeyo lundi cha turapanga byose bica biba ngombwa ko mpanga ndamubwira papa jewe bamaye umunsi uno ndabimubwira byose shooting yari on Monday ico gihe nibuka papa twavuganye hari Friday acapfa ari dimanche so urumva yapfuye dimanche umunsi ukurikira twari kuca tugenda gutourna iyo video bisigura ko iriya ndirimbo sinari kureka kuyisohora gusa byaciye bima ngombwa ko nicara kwanza nahure why like ijya action cyangwa kiriya kintu cyambaye ko jewe kuko twese turi ngaha ariko inyuma y'ubu buzima bw'ubu star industry and everything dufise ubundi buzima n'inyuma y'ubwo buzima dusanzwe dufise twese tuzogenda umwe wese afise umunsi wiwe so twamwe twibuka ko hari umunsi natwe tuzokwitaba so ubwo butumwa nitwo busimba so mugabo kuriya umuntu gufa si bibi ariko uburyo uba witavye Imana ningene uba wateguye after yawe kuko umuntu buriya twese tuzofa ariko ni bayo iyahe uzobusize kuri yisi izokwenspira bande urumva so kuri jewe papa yarafise inspiration nini ya cyane ku buzima bwiwe kwanza jewe nka Madiba ni ibintu byinshi namwigiyeko so nivyari kureka kuntraumatiza cyane kwicarana na jewe cyane mugabo abantu bashobora kubona ko meze neza ndatwenga mugabo je mu mutima n'amahoro nari mfise cyane ndadesida gukora iyo ndirimbo uyu munsi haiza amezi 9 ndavuga uti let me shoot the song meze ijya project uko nari kuyikora kuko mu bisanzwe yari deja préparé ndavuga uti negerezwa kugisohora so kubera ngo papa yitavye Imana ngo nce ndabihindura amahera yari gwanje ibintu byose byari vy'iwanje kuko nije ninvestiga mu muziki wanje sinarindira ngo papa no so bica biba ngombwa ko nicara ndasubira kandi ndapanga ndahamagara director ndababwira dutegerezwa gushutinga iyi ndirimbo reka tuyisohore cha turayisohora maze kuyisohora ndabona feedback ni nziza ariko aho je narindi mu mutima wanje narumva ko hari ikintu kibuze kuko ngiye gutona indirimbo narabona umengo habuze ya support ya papa hari ikintu kibuze kuri je ndabona ko I'm not capable of doing this music by myself ndavuga reka mbandanye kwanza ndabe ko is this music truly for me umuziki kweli negezwa kuwukora ni iby'iwanje kuko haragera igihe wibaza am I doing this music for fun cyangwa ndiko ndabikora kugira nanje bizombesheho ndicara ndakora iyindi ya munene nayo nyine irakigwa neza ariko wapi ndavuga I'm still not the same urumva rero kubwanje ndabona ko this thing is still not for me reka ngirageze ijya nyuma ndasora ijya volume 1 yarimo male na leta imwe amapiano na fusion ya afrobeats so ndaisohoye cyamvuga for real
music ni ibintu byanje ariko hari ikindi kintu gikwiye kwiyongera niho naciye mfata umwanya ndafata pause mvuga I need to like rebuild myself rero ikintu ntari bwakire sinari bwakire ko maze guhindura ubuzima kandi kuriya guhindura ubuzima umuntu uba wavuye kuri iyi age ugenda ku yindi imyaka ibiri kiriyegera imbere hari akantu uvuze Madiba ugeze kuri no volume 1 y'indirimbo Male na Leta niho waciye wumva yuko ufise confirmation yuko umuziki byukuri ari wawe ari ubuzima bw'iwawe turashaka kumenya nikiye kintu cyaguheye confirmation nigihe ki ico gihe nariko ndakora low key nshatse gusigura nkora atagusohora indirimbo rero nari mfise indirimbo nyinshi cyane nyinshi izo ndirimbo nahisemo gusa kuzishira kuri YouTube kugira numve ko like at least this time I did it for myself. I'm not doing it for anyone. I'm doing it for myself. And I decided to release them as the double release. That was my first EP, yitwa volume 1. And I think soon I'm dropping volume 2. So bica biba ngombwa kuko je ninjiye muri music indirimbo yanje ya mbere sije nayisohoye mu Giswahili bavuga imevujishwa so nagiye gusanga indirimbo yanje iri ku maradiyo atari je nayisohoye so indirimbo irakundwa ibintu by'umuziki bica biheraho nangura kubikora officially ariko muri jewe sinari bwiyakire ngo ndumuririmbye ako kantu ko kwitinya kari kagihari so cyabiba ngombwa ko mbandanya rero gupushinga and then naragerageje kuraba ibintu mbuze muri jewe so ubu mu bisanzwe cyambona ko Madiba narakuze sinobandanya with that same title name Madiba cyabiba ngombwa ko nongera ko ikindi kintu ariyo Madi Music aho nyene ni Madiba yavuze nti jewe kuva ntangura umuziki sindaja under management nimwe gushika no saha ariko kandi turabona Madiba yaje aherekejwe mbe bajya abantu baje baguherekeje naba garde corps nibiki kijya kintu uheje gusurinya kwa kanyuma bihuriye he na Madiba oya mu bisanzwe urazi umuntu wese abafise team muri nyuma je kubwanje mfise Madi Music so kubwanje gushika muri kano kanya sanzwe ndi je nyene muri Madi Music so Madi Music icyambere nambere kubatabizi ni jewe kwanza I'm Madi Music hariyo Madiba and Madi Music ariko Madi Music it's me so my team has my own name icyo nicyo nababwira hama iyo nayo ni staff yanje nabwo araba bodyguard mbega muri Madi Music hariho iyindi vision canke izindi gahunda tuzobona uko imyaka igenda tubona Madi Music ibaye ikintu kinini ibaye nka label canke ikagira ndazi studio ikagira n'ikindi kintu kinini Madi Music studio dusanzwe tuyivise Madi Music music group abandi baririmbyi bafise anje yo kuzoshiramwe abandi baririmbyi mu bisanzwe kubwanje ubu nta muririmbyi ndasigninga kandi nta muririmbyi ndi kubona ko ngiye gusigninga vuba I still me by myself ndiko ndakora ndiko ndiyubaka kuko na jewe imbere yuko dufasha abandi natwe turacakeneye ubufasha ariko ico novuga gusupportinga na bizobaho na mu artist je nshobora kwirengagiza nzi ko afise talent chengira akabazo na Azayel avuze yuko Madi Music ni deja studio kuva umwaka utangura indirimbo nimwe gusa mbega muri Madi Music turazi yuko ni wowe nyene Madi Music indirimbo ziriho muri stock nyinshi canke mbe bimeze gute kubera iki tumaze kubona indirimbo imwe gusa izo ndirimbo nobabwira ko iyo ndirimbo ni sawa tu yakozwe imbere ya Munene harura haheze imyaka ingahe ni sawa tu yakozwe imbere ya Munene urumva ni nko mu myaka 3 imyaka 4 kuvuga ishobora kuba yakozwe 2019
izo ndirimbo nazikoze igihe kimwe na wayo, so bisigura ko I'm way further in the future. So kubwanje ico no babwira gusa, from now on I still need support. And I decided to change my music, I decided to change my background and everything, but I cannot change my past. Ndashaka guhindura my future. So ikintu no babwira nuko I'm still grinding, hustling kugira ndabe aho tugiye kwishikana, kuko naje ndacakeneye support ivuye ku bafana b'umuziki ndundi, media z'Uburundi. Yeah, so kuba turi ngaha niteka muba mwaduteye ni ikintu cyo kwishimira cyane. Turi kumwe na Madi Music. Madi Music, ubuse Madi Music uca wumva ni Madiba Tha Classic. Ubuse Madiba Tha Classic ni Madi Music nyene. Ari kumwe natwe Ingabirano Ingabirano Yanje ni mukanya gato gusa tuza kubaha umurongo wa telefone. So chef sibazo byinshi hariya anye tumubazanana, atuzaniye igikorwa ni sawa tu. Yes, ni sawa tu. Aravuze yuko ni igikorwa kimaze imyaka itari mike, ariko haheze hafi indwi zibiri kigiye ku mugaragaro, kigiye habona. Mbega Madi Music canke Madiba Tha Classic, uko wari witeze bakira ni sawa tu, mbega feedback yayo imeze gute? Mu bisanzwe namwe bwe ngaha muri studio mubibona, kuko biragoye cyane umuririmbyi kugenda ukamara iyo trimestre nagiye nariko ndagaragara, ukagaruka muri entertainment ukaca usanga abafana baracyari maso barakurindiriye. They are still waiting for you, they are still waiting for your sound, they are still demanding for your updates ku radio n'ahandi ku ma social media. Ikintu kiba gikomeye, bisigura ko ndumo artist mumpaye support nshobora kugera kure gusumba. Ariko ni indirimbo yakiriwe neza, ndavyishimiye cyane cyane na cyane. Niyo ndirimbo yanje ya mbere, nshobora kuvuga ko mu minsi mike iriko irakundwa cyane, iriko igera kure, kandi ni indirimbo unagerageje kuraba ku ma digital platforms niyo yatanguye gusohokera za Audiomack, Spotify n'ahandi za Boomplay. Ni indirimbo yavyifashemo neza gusumba izindi ndirimbo maze gusohora imyaka yose ndiko ndakora music. No kuri YouTube yagiye ko nubu iriko irakora neza cyane, urabona ko views with not boost ziriko zizakora neza. Tukiri ngaho nyine, tukiri mu bya feedback, ni Madiba Tha Classic agiragaragara hagiye atandukanye, hagiye arakoranira abarinzi bagiye batandukanye. Mbega uramaze kuronka abarinzi babiri canke batatu bariko barakora cyane, bakubwira ati comeback yawe canke umugaruko kuza kwawe kumeze neza cyane? Yeah. Benshi cyane. Okay. Urabona hariya murashaka liste. Atacho bigutwaye rega woyiduha. Oya nubu vraiment. Nahigiye ejo twari kumwe na Satbi muri studio, nivyo bintu yari karambwira, like my comeback was so amazing. Ubugerageje no kubirabanana ni no ndirimbo, ubugerageje no kuraba izindi indirimbo za Madiba, niyo ndirimbo ya mbere ya Madiba iriko irakurikiranwa cyane kandi mu mwanya muto. Afise n'izindi ndirimbo, warashima iyi ndirimbo ya Munene imaze imyaka 2 ifise 31000, ariko iyi ndirimbo ifise imisi 13 iri mugeze ma 47000 zirenga. Urabona yuko azaye n'izindi ndirimbo nuko nyene, urabona ko ni indirimbo Madiba, urabona ko yuko ni comeback yiwe yihagaze neza ugereranije na arakanu Zeri wari wavuze, mbega agacerere Madiba yari kimubaze neza ico kibazo watavuze neza. Yes, ni Madiba Tha Classic. Ubona yuko agacerere kari gafise umwanya muremure, wanabisiguye birebire, uravuga uko impamvu kari kavuyeko. Mbe mu agacerere wari urimo uri urabona neza yuko ukugaruka kwawe bizotuma kajya gacerere abantu bakibagira, kubera yuko comeback mwino misi iragoye, usanga abapeti bose bariko barakora kandi bari ku muvuduko munini. Uriyizeye neza yuko ibiharuro uriko urabona kuri ni sawa tu, n'ukungene ugira future yawe uyitegura, urabona neza yuko uzogaruka nka Madiba wa kera mu buryo bwo kwifatira imitima y'abakunzi b'umuziki ndundi? Nabibabwiye, wumvise Madi Music wumve music. Wumvise Madi Music wumve music, kuko nababwiye narakuze kandi gukura bifata umwanya. So jewe sinitinya, icyo ni ikintu cyambere ndabibabwiye.
ico je sinitinya na gato kabisa. So ndi umukozi ndiyemera, anyway you can take me I can fit. Ahantu hose ushobora kuntwara, habe mu Burundi, habe mu Rwanda, habe Tanzania, ndashobora gufitinga. Uvuze ati habe no muri Tanzania, ariko ugerageje kuraba ino ndirimbo nk'abajournaliste canke abantu bamenyereye mu bintu vy'umuziki, turabona akantu ko muri bongo flavor ukuntu harimwo haba agakala canke na lyrics zirashaka kumera nka bongo flavor. Turabona n'akantu twako turavuga kare, igitangura harimo akantu ka cinema, ihera harimo akantu ka cinema. Ugerageje no kuraba umuziki wo mu Burundi uratandukanye cyane na ni sawa tu, kubera ko ni statistique dukunda kuraba. Tugerageje kuraba ko ino ndirimbo yawe twe twavuze ati iki kibazo tuzokimubaza Madiba yashoboye kukicishura ku bakunzi y'umuziki ndundi. Iyi ndirimbo yawe iratandukanye cyane n'indirimbo zo ngaha mu Burundi. Bega ukungene bakira iz'abarundi, kuko ibiharuro byo kuri YouTube biratandukanye n'indirimbo ibiri mu bantu. Urashobora kuba iri kuri YouTube ihagaze neza ariko mu bantu itarimo. Ni strategy shasha uzanye canke ni kakandi gusa ko kwereka abantu kugarutse and then uzocugaruka muri style y'umuziki ndundi? Mu bisanzwe tuba turiko turarondera good quality, tuba turiko turarondera gupushinga music yacu igere kure, kuko mu Burundi turabarundi gusa n'abanyamahanga. Je byarane isoni, hari mu myaka 4 yahera nari nagiye Kampala, nashitseyo bambwira uti mu Burundi mufiseyo abaririmbyi. Mu Burundi tuzi ko mufise abakobwa beza gusa n'abaririmbyi mufise. Ico kibazo cavuye ku Madiba. Ni kumwe ushobora kugera ahantu ukababwira je ndi umu artist. Ega hajya natwe aba artist umuntu ashobora kuba akomeye ngaho iwacu, ariko mu mahanga adakomeye ari umuntu asanzwe. Ugiye muri studio ukaba umu underground, ivyo bintu birashika. Cengira ikibazo aho nyene Madiba, ico kintu ndisiya certain yuko cyagukomerekeje nk'umuririmbyi. Mu bisanzwe dusanzwe dufise abaririmbyi bakomeye kandi batinyitse muri East Africa, ariko bivanye na promotion iva cyane ku bafana b'umuziki ndundi. Kera ntibakunda ivyabo, ariko ubu ndabona ko biri kuza. Right now urashobora kugera za Tanzania ukumva indirimbo ya Natasha, urashobora kugera Tanzania ukumva indirimbo ya Satbi. So ni ikintu kiba gikomeye cyane. So if we keep on pushing, there's a brighter tomorrow in the future. Tushobora kugera ahandi hantu, urumva. So igituma wowe wavuze ko why did I decide to gukora script itandukanye n'izindi dusanzwe tumenyereye ngaha. Mu bisanzwe creativity no kuriska, copy nayo ni just pushing. Jewe ndagerageza gukrea, ndagerageza gukora ikintu gitandukanye n'ivyo nakoze. So iyo ndirimbo ya twakoze shooting mu Burundi, mugabo hari aba director bamwe bakoze. Ugerageje kuraba muri description, hari aba director ugerageje kuraba harimo Oli Black Nonga, hariho director Lanto no muri Tanzania, hariho Ibra nawe nyene no muri Tanzania. Abo bose bakaba barakoze muri iyo ndirimbo Yatapita ya Diamond, n'izindi ndirimbo nyinshi zisanzwe zitandukanye zigiye zitandukanye muri Tanzania. So kubwacu jewe nka Madiba nariko ndagerageza kuzana ikindi kintu, mvuga uti like why shouldn't I try to like risk it and see where I can like push my music and see if I can go further. Naragerageje uko indirimbo yakiriwe gutandukanye nuko navyifuza. Abantu nasanzwe buriya bari bafise inyota yo kumviriza good music, good work, project itandukanye mu maso yabo, kuko benshi basanzwe bamenyereye izi visualizer, kuko ubu dusanzwe dukora ama visualizer. Urabona ko umuziki usigaye ari wo kuri social media na cyane kumwe wabivuga. Ushaka gupushinga indirimbo muri YouTube ikagenda, ariko mu masite wapi cyangwa mu bantu nayo bazi, ugaca usanga indirimbo ifise 1 million, ariko iyo ndirimbo nabwo abantu bayizi. Ariko je ugerageje kuraba indirimbo iriko iragenda neza, kuko
dufise aho tubirabira. Yeah. Madiba imbere yuko ngaruka kuri ino ndirimbo ni sawa tu ndashaka kugaruka kuri ako kabazo bakubagije igihe wari Kampala. Mbega Madiba bakimara kumubaza ati mu Burundi hari habaririmbyi. Madiba nawe akaba yiyizi yuko ari umuririmbyi kandi akabazi yuko hari n'abandi baririmbyi bamaze kugera kure mbere kuri nivo yiwe gatoyi. Ndashaka kumenya Madiba akimara kumva ico kibazo ni kihe kintu wasiganye mu mutwe ni kihe kintu cyagumye kigutravaya uvuga ati Madiba ku myaka amaze mu muziki ariyo bintu bibiri canke bitanu mbona bitagenda neza bibaye umuziki w'u Burundi wotera imbere nivye nka Madiba yiyumvire muri uwo mwanya canke akavuga ati je bino bintu nabibona yuko bibuze mu muziki njenge kubikorerako. Mu bisanzwe urazi kuba Farias yoba yarageze aho yageze byamusavye sacrifice Satbi byamusavye sacrifice n'abandi benshi so twese dukwiye gukora music nk'akazi tukagira n'ikintu bita sacrifice kuko udahevye ibi nabiriya kugira ushikiriye ya ndoto yawe ubifata nk'ibisanzwe nuzofushitse ku kintu wowe wifuza kugerako so kubwanje muri ako kanya kuko tugenda turiga ubumenyi bugiye butandukanye mu bantu muri ako kanya je nagiye ndaraba branding z'abaririmbyi bahariya ugerageje kuraba nka ba Palaso hariya baciye barenganye no mwibarabara nibabemerera kugendera mu ngendeshwa zitagira filme cyangwa ngo amanura ibiyo baca bamuca amande fine so ariko nga mu Burundi no kuri paturagenda so ibyo byose bivana n'ukuntu abaririmbyi benshi tudatahura the meaning of branding so ibyo byose navyo biva kuri kumwe twifata like kenshi dukunze kwikengera dukunze kwigaya uti umurundi iki naco yoshobora ariko ubu ugerageje kuraba indirimbo za hakurya ubu nizikirengana nga mu Burundi why kubera abarundi bariko baratahura abaririmbyi bariko baratahura the meaning of branding indirimbo dushaka kuyikora gutya tukayitera mu bantu abantu bakayakira ni ikintu kiba gikomeye cyane nongera mbwira bariko barakora uti babandanye bakora kuko ibikorwa bariko barakora biriko biragaragara ku maso ariko tugore ku ndirimbo ni sawa tu ni indirimbo ubona yuko harimo aba director bo muri Tanzania turabonye n'amafoto yuko Madiba Tha Classic ari mu gihugu cya Tanzania mbega project yari inyene twitege iyindi iyoba iri muri stock bimeze gute uri mu gihugu cya Tanzania wakoranye n'aba director nk'ubu unyuvuze yakoze indirimbo ya Diamond Platnumz ano muririmbyi ubu unye East Africa arayifise ariko kandi na hanze ya East Africa Diamond ariyo mbega gukorana na Lanto sorry Madiba yiziki gukorana n'uno mu director Madiba ari muri Tanzania nibihe bintu yize cyanke inyuma ya kino gikorwa bo bari kindi gikorwa yigize gukorera muri Tanzania mbega hariya anye n'abandi barimvye muri Tanzania mwashoye guhura muravugana bimeze gute mu majambo make muri Tanzania byagenze gute mu bisanzwe kwanza the reason why I chose director Lanto jenda kunda gukora collaboration with a director who's social kuko kenshi aba director usanga bari calm bobo bashaka gukora ivyo bobo bashaka tu but numu director azi ico umuririmbyi abakeneye numu director afise talent afise touch ibitandukanye n'izabandi nibisigura ko mu Burundi ataba director kuko ba John Yari barakora kandi ukabona video ni nziza ariko jewe nka Madiba the reason why I decided to mix nukurondera flavor igitandukanye niyo nahorako so mu bisanzwe ndabikesha team yanje team Madi Music Vakulizer Rich Gang n'abandi so no vuga ko kuba twarakoranye ni experience yindi nariko ndiga ni ikintu cyanyeretse ko kuba professional biba bikenewe cyane muri music na entertainment uraza tukiri kuri iyo ndirimbo nyene ni sawa tu Madiba muri description turabonamo yuko ari based on true story watubwiye yuko ni indirimbo wanditse kera za 2019 gusa utari bwashire hanze bega ni story yakubaye ko kiriya gihe canke ni story yari kwira kuba ko muri kano kanya
oya mu bisanzwe iyo ni true story ariko niyambayeko ariko ivyo naririmvyemwo ni kirundi ni cyongereza twagize mixing indimi kugira indirimbo ibandanye ishika kure so kuko benshi bibaza ko mu Burundi biri abakora hanze tutabishoboye but kuba turiko turakora gutyo tuba turiko turagerageza kuzana ya touch abarundi baba bifuza abarundi baba bashaka kumva n'abaririmbyi babo bazikora so iyo story nabwo yabaye kuri jewe ariko ni story nzi neza ko imaze kuba ku bantu benshi namwebwe ngahira amaze kubabako wowe uramaze kuja en couple ndavyibaza okay urashobora kuba ufise umukunzi wawe ukaza wumva abajama bawe canke umusto muba muzinanye akubwira uti uraza ujya mu tipe musohokana happy nabwo ari level yawe uri mwiza gusa nibibona akaguponda nyene muri ayo masysteme ariko ugakauka kuko ubusanzwe umukunda uwo mutipe cyangwa uwo mukobwa muba muri kumwe ariko hakaca haza uwundi mutipe ukaca usanga ariko aradraga wa mukobwa musohokana kandi ari umugenzi wawe ivyo birashika ugaca usanga hari uwundi bariko bagupondera umudemu wawe uti bro ujya mudada musohokana ninda ahantu hose bro agenda aratambaza ni ganje so ivyo byose nivyo nagerageje kuraba ikintu gishobora kuba kiri mu makouple yose dushobora kuba duhura navyo kuko abantu burya nibaba bakeneye kubona abantu babanye mu mahoro cyangwa urukundo atakujyana kenshi baba barondera nyene ukuntu mwoshwana cyangwa mukavana bakubwira uti twarakubwira urabona ujya mu type ni yari iyo type cyangwa ujya mukobwa ni mwamatching so ivyo byose biri mu bintu ndagira analyse ndabikora nka resume and then en fait ni true story ibaho ariko itakubaye indirimbo ni sawa tu ibintu nka bitatu wari uyiteze ko ariko waronse ni nk'ibihe Madiba ibintu bitatu wari witeze kuri indirimbo ni sawa tu waronse naronse icyambere kwanza ni feedback z'abafana ntari nzi ko bashobora kunshigikira uko uko je nari ndavyiteze icya kabiri icyakabiri kwanza ni the quality of the video yani video ngerageje kuraba n'indirimbo zanje zose maze gukora ni indirimbo ifise quality ugutandukanye ifise standard nziza ikindi cya gatatu wari witeze waronse kuri ni sawa tu nuko feedback ari ni sawa tu in everything ari ibintu bijana waje ariko kandi tukana ku musozo hariya andisanga n'umurongo wa telefone 59 ubusa 1969 075 turi kumwe na Madiba Tha Classic cyangwa Madi Music hagati yaho nyine Madiba tugana ku musozo ino ndirimbo kuri karayumviriza ari gihe twumviriza ibintu azayel mugabo nidutore leçon morale bikaba biducanga hagati yaho nyine Madiba mu majambo makeyi ku bantu bako batwumviriza cyangwa ku bantu bamaze kumva ino ndirimbo niye leçon morale bosigarana okay ni leçon yuko naho wowe ufise umukunzi wawe abahungu kenshi dukunze gucitinga bivanye nuko tudatahura the reason why wakunze uwo muntu kuko hari itandukaniro ryo gukunda umuntu ndashobora kubivuga mu Giswahili niho noba ndi fort cyane hariho the difference ya kutamani yani ukwifuza no gukunda no gushaka yani kutaka yani kutaka ndashobora kukubona nkavuga damn this girl is so beautiful like I want her ndagushaka ndamwifuza hakaba hariho na vraiment ebana umudada ni mwiza kweli ebana mimi najisikia namtaka urumva yani numva ko wobuwa ndamukeneye yani woburu wanje hari besoin ndagushaka ko hakaba ariyo na ndagukunda nta kintu wowe uri kuma muri ako kanya nta kintu noba ndagukeneye ko atari urukundo bisigura ko utwenze undavye unkoze ko je ndaryoherwa mba ndi free yani nibisaba ngo amahera nibisabiki urazi buri umukobwa akunze na different gusaba ariko iyo atagukunda uzabumva sheri
ndashonje nkeneye 20,000 uzamva sheri ebana sheri amayinite yaheze sheri ebana ndiko njavile ndungika ya taxi 30,000 sheri ni nyinshi ariko bezo nazo nyene ni nyinshi umuhungu nawe ebana nani sheri ebana uzoburi free sanga muri ghetto sheri uzoburi free sanga kwanaka uzawumva nyene ni location after location ariko umuhungu agukunda ebana I'm making sure wame yani uko unacheka uko sawa yani hali yako haijui ilivyo yani kila muda jifikirie yuko anafanya nini ari mubiki are you okay are you alright yani aguma kwitayo buri kanya nyene abashaka nyene kumva like ukumerewe urumva kandi nibizigura ko umuhungu buri muhungu wese ngo aguha ayo makeya ngo abagukunda muri no misi strategy zarahindutse so kubwanje ico nico cigwa bokura muri iyo ndirimbo ukunze umuntu mukunde uzi icatumye umukunda kuko naho abantu bo muvuga nabi naho wobura kiriya kintu wari witeze kuri we hari ikintu catumye umukunda kamera naho atobazi guteka natobazi gukora kare akazi we wifuza uzomwigisha ariko icambere nambere nuko umukunda atamahera uwo muhungu afise muzoyaronderana kuko abakobwa benshi baba bifuza benshi si bose benshi muri mwebwe muba mwifuza umuhungu muba mwifuza umuhungu ari komple urumva afise umuduga afise akazi ashobora kuguha ration ashobora no kukwambika ivyo nivyo muba mukeneye okay si bibi but si most of the time uzosanga uwo muhungu abifise kenshi na kenshi usanga uwo muhungu nubuzi ingene yabironse rero bisigura ko kuriya yabicokeye wewe uba uri hajya nk'igipupe mugabo twebwe abahungu bubu natwe tuba dukeneye umukobwa ashobora kuba afise mindset yo kurondera urumva nibisigura ngo umukobwa ngo nimakagira ishuri canke agira iki ariko abe ari supportive buri kintu cyose ashobora kuba ari hafi yawe that's it niyo message iri muri iyo ndirimbo. Asante sana Madiba uyanisavuga ati bite Latifa bite Azaye ndabwizana n'umutumire umubwire ati iyo soha yiwe na papa wiwe iratubyoheye cyane. Asante sana uno yanisavuga ati bite Latifa ndabwiza Azaye na umutumire ati turamukunda cyane ariko kandi nagende ataduhaye akapela ni sawa tunanje we ntamvana najewe ntamvana ariko imbere yuko adusezera neza na akapela yani sawa tu akabazo akanyuma iwanje ngira nabagenzo ngera gafise kuri uhaciye amasaha 23 130 muda umekwenda time imekwenda tuongeze volume mbega uno mwaka twigire kindi gikorwa cyangwa ni ikinyene ko mbona n'umwaka ugira uherega Madiba deja ndi muri studio iyo message naje kubabwira ko anytime baba baragira subscribe ababone umwanya n'umwanya iyo ndirimbo hari ahantu nkeneye kwigera kwanza tu babe baragira subscribe umwanya n'umwanya guheruka ndashobora ku dropping iyindi video. Yes, na cyane Latifa tukiri ku iyo message nyene yashoboye gutanga yashoboye guha abakunzi biwe mbega hariho bimwe abaririmbyi b'abarundi canke intego bariko baragerageza gushikako yo guha identité canke ID ku muziki ndundi nako sukundi gufata ziga instrument traditionnel bakadisha umuziki kugira ngo umuziki ndundi ugire identité mu yandi makungu biga Madiba nawe yo bayiteguye gukoresha canke kuja mu iryo hangiro nawene bivanye mu ndirimbo bafite muri stock canke arashobora nawene gukora indirimbo agashiramwo tujya tu instrument turi traditionnel. Izo ndirimbo ni izahe kwanza? akavuga nka tradi moderne aho rero ugenda muri amagaba akorera Madiba ari indirimbo zigiye zitandukanye ko arasohora zirimwo ama traditionnel indirimbo zibiri tujya tu instrument tubona ikembe umuduri genda bizi kuri
troupe amagaba Oya. n'abaririmbyi hariho bari- abaririmbyi ba DJ Free Bite bariko barikora ba Sabi urumva Yeah. hari n'abandi ba artiste bagiye batandukanye bariko baragerageza gushiramwo meme B-Face yashizemwo ama escrimari hariyo traditionnel n'indirimbo ya Trezo na Rappy Boy voilà harimo rero twoshika kumenya ko nawe muri abo utegerezwa uri mu bazoshobora gukoresha utwo twuma canke utwo dukoresho mu ndirimbo agiye kuzoshira hanze canke zigiye kuzoja hanze kuba ndi umurundi birahagije ibyo byose ni iby'iwacu Yeah. kubona aririmba n'ikirundi birakwiye ariko Madiba nk'uyu munsi havuze amapiano Yeah. turabona za Nigeria turabona hari ibindi bihugu bigiye bitandukanye Yeah. iryo hangiro ariko bararondera ni kugira ngo umuziki ndundi ugire identity none wumvise Madiba cyangwa wumvise Satbi wumva ari umuririmbyi wawe ariko waragiye umwana w'Uburundi kandi ari umwana w'Uburundi ariko urashobora kugira mu kindi gihugu bakavuga ati none we indirimbo zawe ni ndundi gute okay mbwira copy ya ni sawa no problem ndaguhaye uruhusha sawa tu oya kumvuga identity yanje ni iyo nyene mba naguhaye that's my identity nibisigura ko twese tuzokora music imwe Michael Jackson yarigeze akora amapiano no okay Sadbi yarigeze akora jazz no Madiba Okay, niba that's yuko Madiba utamutahuye nana ico yashaka Yes. okay kuvuga nabitahuye ivyo byose abariko barabikora n'abana b'u Burundi bisigura ko Yeah. Sadbi abikoze he's representing me mu mahanga yeah so twese dusanzwe turiko representingana kuko jewe ngiye hanze ikintu cya mbere bambaza like uva he iyo ni identity tosha because ubu aba Nigeria nimba bariko barakora amapiano nibisigura ko amapiano yavuye iwabo amapiano yavuye muri Afro House from South Africa so zijya drumlocks bagize zaje zikundwa n'abantu benshi kwisi so nibica bisigura ko twese tuzoca tugenda ngo turirimbe amapiano nka jewe ugerageje kuraba hari indirimbo zanje nyinshi cyane nagenda shiramo ivyo yavuze urumva ni ibintu natangiye gukora kuva kera so I'm moving on I'm not going back yeah ariko kuba twarabikoze kandi twabikoze kera ntitwabikoze ubu asante sana Yari Madiba Tha Classic chenye Madi Music tuage vizuri Nze nyiri down mu mufuka tama cash money inshuti zawe zigatwenga biri funny sugar daddy nazo zikazana visa ngo zikuryaga pizza it feels like it's nothing I won't do cause I see the courage in your eyes I'll never love no one like you Mama. so come let me love you hakuna matata darling a life without you is like a life without sunshine Kia. girl you light up my life I was lost and found totally mom baby I am falling for you sinaba udari baby gumanga baby utanja kure oya niumva mubwire go you different today abavuga ko nkunda sura mbaya Kia dem kichecho wa my life Ni ni sawa sawa tu tingi dinaira pinzi ni sawa tu mimi napenda vile live beni sawa it's not over till it's over we run this wanaosema napenda sura mbaya wanaosema napenda vitu vibaya lakini mimi nimekufia nimerogwa mama unasikia sauti si vya bindi uvyuka mu gitondo bisaba amatravaye man we yarakoze amatwi asumira ngo yarigeze kuririmba muri mukiza mwiranda Madiba reka tugushimire tugukengurukire kuba waje kwisemezira FM mu kiganiro Ingabirano Yanje murakoze cyane niteka cyane kuba mwiyumviriye mukadutumira n'undi munsi mudutumiye tuzoza ndashimiye n'abariko baradukurikirana kuva mu ntango gushika ubu uti babandanye bansupportinga uti ni Madiba ndagarutse kandi singarutse tu vuba ndabahereza ikindi gikorwa babe baragira subscribe indirimbo iracamota ubushasha bagende bagire subscribe and like na mfise Facebook bagende bamfollowing hariya tini Madiba Tha Classic nyene na Instagram ni nyene na X bagende
I love you so much. Yes, sir. Yari Madiba Tha Classic in the place in the hard mic from the kingdom. The Burundi's #1 VIP radio. A station akarimbo ni sawa tumbega. Ntakuraraba, ntakurumviriza ni kuri Madiba Tha Classic ku channel yiwe YouTube. Atukumviriza ariko kandi tumuherekeza na kano karirimbo nyini ni sawa tu, mambo yote ni sawa tu. Ni Madiba Tha Classic, ni Madi a music. Stay there. King of my baby,